Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana yo mwijuru. Nkuko naheruka gushinga intaye mvuga ati hari habaruguru bipfuza gushika ngaha hantu bakabona ubwiza bwo muri Repandase. Haleluya. Amen. Hari mudamu umwe yarayamanutse avuye mu Kayanza. Ntizari vyoroshe umwana wiwe yarakunda kugwara cyane ku murango yirirwa akomeye ariko mwijoro bikanga. Jewe renduze ruguru aranyereka intaye kuri YouTube arambaza ngo umukozi w'Imana uramuzi Bujumbura. Tuwonda muzi na jewe niho nsengera. Ashambira ngo nukuri waragiriwe ubuntu. Unanje ndashaka Imana guzishikana aho hantu. Turabiteguruza umanuke. Barabisezerana n'umugabo kuko yamma mu bitari imisi yose. Babisezeranye n'umugabo kuwa mbere w'iyindwi aramanuka. Amanutse amaze gushika umugabo ashabwira umugabo ati burya namaze gushika Bujumbura. Umugabo ngweme ngurarinda kwe ngo ubunyene ngo wamanutse. Tego namanutse cyane twabivuganye. Burya honyene umugore amaze gushikina umugabo nawe yaciye afata imodoka araduka. Haleluya. Ico nje gushima Imana nuko ruguru bagumye bantelefona bambwira ati nukuri. Umugabo yamaze gushira kuyindi gufure. Umugore akagira ubwo ngo ati bakavugira ubwo Imana ya Repandase. Yankuye habi. Imana ya Repandase yarantabaye, yaranzuriye abana aho bari bageze kure. Nawe humura. Haleluya. Yaraje abana n'uyu mukozi w'Imana kuwa kabiri, kuwa gatatu ndamuzindukana muri burakeye. No kuwa kane turazinduka umugabo nyene yamaze kuzina telefone yamaze kuduga yashize ko yandi magufure ku nzu kuwa gatanu acavuga ati n'ubundi sinduga ntasiye kubonana nawe bita kuwa gatanu n'ubundi yazindukiye ngaha barabonana acaraduka ku mugoroba ico nje gushima Imana nuko ejo ya telefone yambwira ati nashikiye mu nzu agomba duge ngiye kumufatira imodoka twaraciye bugufi mu nzi wanje turasenga Imana ururutse imbaraga turasenga ndamubwira ati kamwe n'Imana ya Repandase nasenga mpamagara Imana ya Pastor Nduwimana Joseph kuko nayibonye inkura habi nkasenga mpamagara Imana y'u Pastor bose narahamagara Imana nkavuga ati Imana mukorane abamarayika mukorane Imana ya Repandase yugurure ibyari byugaye nukuri Imana yo mwijuru yarabikoze ubu yambwiye ati ndi mu nzu yaramaramaje satani kuri nyamusoti tubako yahishikiye mu nzu yiwe arugurura ubari mu nzu cyo cyane nje gushima Imana. Haleluya. Amen. Ikindi shimira Imana nanje ku buzima bwanje nje gushima Imana mfise umunezero mwinshi uko uyo musore abivuze je naramaze igihe kinini nkora ntazi gutanga ikigira 10 ibyo sinabibona kuko nabone menga ndi mu magogwa umugabo yarantaye mfise abana batatu muri kino gisagara banje no gushima Imana ikimpagarite muri kino gisagara ca Bujumbura ntivyari vyoroshe benshi bamukwezi ngo mu kwezi kumwe ngo azoba yaduze ariko kumwe n'Imana ya Repandase n'abakozi b'Imana bo ngaha nibu ndacyari muri kino gisagara ca Bujumbura. Haleluya. Ariko niho komera Imana mashi. Ndashimira Imana cyane jewe ko nari imboshwe nkaza nkabona na Pastor Nduwimana Joseph muri wa mwaka duhabwa isezerano ryo kugendana n'Imana no gukorana nayo hari mu ijoro ryo kwibonane nararara ubusa abana bakarara ubusa nkabakorogera ibiji nkabana igitumbura abana bakambwira ngo mango nukuri Imana yatugaburiye ngo urakoze. Haleluya. Ariko mw'iryo joro ndafata ibipapuro ry'ijoro ryo kwibonane ibipapuro ndabiharura nyamugoro yambwira ngo ndi nk'umusazi nafashe ibipapuro by'ibihumbi 300. Iyo sinkuru ni ibintu byambaye ko jewe nyene ubwanje uraharura ndi ibihumbi 10 20 gushika kuri 3 gushika kuri 300 ndavuga ati Imana ya Repandase aya mafaranga nagomba kuyakabakaba. Haleluya. Narabigendanye uwo mugore yari umugenzi turosekije umutwara gisangira miki gisagara nyene narabayeho ubuzima bubi umugabo yansize mu nzu ariko ico nshima Imana nta cyaha nigeze nkora ndi mu bana kandi inzu sinigeze ndeka kuyiriha nani isaha mu rupangu amahera y'ukwezi ndajana imbere y'abandi bose. Ivyo bintu by'ibipapuro ko tatubwiye aho byahe. Ibipapuro narabigendanye ndabigendana ndaza muri deliverance ndabigendana nukuri Imana amafaranga irayampa nani isaha Imana ya Repandase ndayishimira cyane. Ariko warabitaye. Narabitaye maze kuronka ayo mafaranga. Imana. Haleluya. Inaye yanje ni ndende cyane aho muri Repandase nahabona ibyiza byinshi none rero je kuva mwiyo joro ryo kwibonane Pastor avuga ati uyu umwaka wo kugendana n'Imana no gukorana nayo jewe ikigeragezo c'inzara ico cyaravuye mu rugo rw'uwanje. Urazi ukuntu usigaye uvyibushe nta makuru ufise urazi ukuntu usigaye uvyibushe yaje hano afise utwana dutatu twose baduhaye amasumu
tubyimbye ndazigera hari ubundi bushushe babyimbye umubiri wose nawe atawufata uwundi nawe adashoboye gufata umwana n'abana bose bamukumbagaye yaraheze aha twe tuba dufise amakuru mbonye rero ameze uko nta kuntu tutoshimira Imana komera Imana amashyi menshi cyane sawa subiramo kibazo nashimira Imana rero urukundo nabonye kuri Pastor Nduwimana Joseph n'uyu mwana we Ntezuwera Juste n'abasenzi bo ngaha baramaze gutorana urwo rukundo rwaho ntibarambirwa no gusengera umuntu icyo nje gushima Imana rero ku buzima bwanje kuva aho ntangire kuvuga ati nanje ndose 10,000 nange ikigira 10 Imana yagiye iranduza igenda iranduza amafaranga ntari bwigere nkorako urugana nari naripfuje nkasenga no mu mitwe narayandika ati Imana aya mafaranga kino gitigiri nanje uzuyankoze ko ndi mu mama nukuri Imana yayampaye kandi bice mu maboko yiwanje atabugyaga ngize atacaha nkoze ndashima Imana ya Repentance yantahuje ibanga ryo gutanga ikigira 10 abumvise gushima kwanje nkabona ngashimira Imana abakozi b'Imana bo ngaha muze murasenga musenga abandi bakozi b'Imana mu yandi mashengero hageze kubonana nabo bakubwira ati ntuzoze ugaragara ngo tuzanye amafaranga bakava kugira ngo bagusengera umugisha uzana amafaranga ya naye n'uyo mugore yaduze ashima Imana neje yantelefone ambwira ati Imana ya Pastor Ntuzenya Juste uzumubwire ukandi ushinga intahe umubwire ko Imana yankoreye igitangaza ngo n'ubundi nzogaruka ngo ndizeye ko n'umugabo we wanje tuzokwinjira muri Repentance abumvise gushima kwanje nahavuze byinshi ariko yagerageje kwihuta Imana ishinge cyane uwo mudame ndamwibutse kuko yaraje arambwira ngo none je ndatahe nguko umugabo bambwiye ko yashize kwingufuri ndamwira ni teka dusenge turungi ku butabazi bwihuse ubunyene arakugururira mu izina rya Yesu urumva ko banagiye banasenze banahimbaje Imana ibyananiranye byose uyu munsi Imana bishire ku iherezo mu izina rya Yesu